SowaStory urakaza neza mu Burundi wumva ibintu 10 ku Burundi amatwi yawe atigeze yumva ahandi amaso yawe atigeze abona ahandi usibye kuvyumva no kubibona ku Burundi. Uburundi nico gihugu cayobowe n'umuperezida muto mu myaka kw'isi ukuyemo abami b'ibihugu bitandukanye. Urakaza neza wibaza yuko arinde ni Colonel Michel Micombero yabaye perezida afise imyaka 26 gusa. Nta wundi atari we yigeze aba perezida yemewe amaze imyaka 26 canke iri musi yayo. Uwo ni uwambere ukaba umwihariko ku gihugu c'u Burundi. Urakaza neza SowaStory. Uburundi igihugu gifise imbizi zivamwo amazi ashushe nivyo wavyumvishije neza. Uburundi burafise imbizi zivamwo amazi ashushe nivyo amazi ashushe, amazi y'akazuyazi, amazi ushobora kwicaramwo ukumva ashushe nubwo hoba mu mvura, mwijoro, mu gitondo, ku mutaga, kuzuba, ku mugoroba aguma ashushe. Ayo mazi yitwa amashuha. Mu Burundi akaba ari mu bibanza vyinshi mu Rumonge, Ibururi, Igitega n'ahandi hatandukanye mu gihugu ciza c'u Burundi. SowaStory murakaza neza muge subscribe mukomeze mwumve ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe babinyanyagiriza ababinyegejwe. Murakaza neza mu Burundi, murakaza neza mu Burundi igihugu gifise imbizi isoko y'uruzi Nile. Uruzi rutemba isoko yago ivuye mu Burundi rugaca mu bihugu nka Ethiopia, Egypt ariyo Misiri. Isoko yago nta handi ibarizwa atari i Burundi mu ntara ya Bururi muri komine Rutovu. SowaStory murakaza neza, murakaza neza mu Burundi igihugu kibarizwamwo chef d'etat major umugaba w'ingabo ubutwara igisirikare yabaye umugaba w'ingabo ari muto mu myaka gusumba abandi batwaye ingabo mu bindi bihugu vyose vyo kwisi ukuyemo Uburundi kubera ko uwo yabikoze ari umurundi. Ninde? Ni Colonel Michel Micombero yabaye umuyobozi w'ingabo afise imyaka 23. Nta wundi yigeze aronka izo nshingano ngo atware igisirikare afise imyaka iri musi ya 23 usivye Colonel Michel Micombero. Uwo nawe akaba yari umurundi. SowaStory murakaza neza. Uburundi igihugu gifise umuperezida yabaye perezida we n'umutambukanyi wiwe bose baraciye mu gisoda c'ishamba kugwanira amahoro. Ese wibaza yuko arinde? Urakaza neza ni General Major Evariste Ndayishimiye na Angeline Ndayishimiye intwari mu rugamba rwo gukura igihugu mu kaga. SowaStory nivyo wavyumvishije neza. Harabageze ku butegetsi beshi baraciye mu gisirikare kugwana canke se mu bo twita abaroberi baragiye kugwana, ariko ni bake canke se nta nabahari babaye ba perezida baraciye mu ico gisirikare c'ishamba kugwana. Mbese muri ico gisirikare bakaba bagiye kugwana bajanye n'abakenyezi babo ukuyemo General Major Evariste Ndayishimiye perezida w'u Burundi. Uyu niwe yabaye perezida we n'umutambukanyi wiwe bose baragiye mu ishamba kugwanira amahoro n'umutekano vy'igihugu. SowaStory murakaza neza, murakaza neza mu Burundi igihugu gifise umusozi umwe wavukiye ko abami batatu. Nivyo wavyumvishije neza. Hari umusozi umwe mu gihugu c'u Burundi wavukiye ko abami batatu. Nivyo nta handi hantu wasanga ayo mateka atari mu gihugu c'u Burundi. Nivyo harabami uzosanga bavuka mu ikomine imwe bakavuka mu zone imwe canke se mu ntara imwe, ariko nta na hamwe hashoboye kuvuka abami batatu bose bakavukira ku mutumba umwe ukuyemo mu Burundi. Urakaza neza. Ese wibaza yuko uwo mutumba witwa gute? Uwo mutumba ni umusozi umwe wavukiye ko abami batatu ari umwe nkuko vyanditswe n'umunyamateka atari gito nyene icubahiro Musenyeri Stanislas Kaburungu mu gitabo citwa Ecclesia yacu imaze imyaka 100. Uwo musozi nawo akaba ari umusozi umwe ubarizwa mu ntara ya Gitega. Uwo musozi bakaba wita Umutoyi niko witwa uwo musozi. Murakaza neza. Ico gitabo canditswe na Musenyeri Stanislas Kaburungu ni igitabo kivuga amateka y'umuzo wa kavamahanga, ubwo turavuga abakoroni ingene baje mu Burundi. Muri ico gitabo niho yagaragaje ingene uwitwa Patiri Vandewe yagiye ku mutumba wa Mugera, ndetse rero aho ngaho niho agaragariza ingene yashitse ku mutumba wa Mugera maze bamwihaniza kuja ku mutumba wa Mugera kubera ko ari umutumba ubwami bwemera ko ari umutumba uhambaye bitewe nuko
ari umutumba wavukiye ko abami batatu. Nawe amaze kubimenya ahubwo yavuze ati nanje ahangaha nyene ahubwo niho ncumbika kubera yuko harahezagiwe. Nguko uko bavuze ko umutumba wa Mugera wabonekewe na Bikira Mariya. Ntabwo Bikira Mariya yaje imugera nkuko bamwe batanavyemera, ariko hari n'abandi banavyemera, ariko jewe ndi mu batavyemera. Ahubwo ni kubera yuko umutumba wa Mugera wavukiye ko abami batatu, nico catumye bavuga yuko wabonekewe ko na Bikira Mariya. SowaStory, murakaza neza mu Burundi, aho umwami yahagaze ku gitandara cibuye kirafyondagara, ibirenge vyiwe vyicapa mu gitandara cibuye kugeza n'ubu. Ese uwo mwami ninde? Murakaza neza ni Ntare Rugamba. N'ubu aho byabereye hitwa ku Kirenge kwa Ntare, ni muri komine Karusi. SowaStory, murakaza neza kuri SowaStory. Mwumvirize ivyanyegejwe n'abanyegezi b'ivyanyegejwe, binyegurwa n'abanyeguruzi b'ivyanyegejwe. SowaStory, murakaza neza, mugire subscribe kugira ngo mukomeze mukurikirane ibiganiro bica kuri no muyoboro. SowaStory, murakaza neza mu Burundi, igihugu cavumbuye ingoma y'umuvugangoma kw'isi. Ingoma ivugirizwa mu kirere, ku mutwe no hasi ku butaka. Abo muri Aziya, Europe na Amerika bakavuduka bakaza kwirabira ingene bene Burundi bavugiriza ingoma ku mutwe ntizikoroke bikabasiga, bakavuga ati abo ni mu bahebere, bigatuma abo bazivuza bitwa abahebera kubera ko bahebewe ico gikorwa, kubera ko atabandi boshobora kugikora usivye abarundi. Murakaza neza SowaStory, murakaza neza. Nitwa Sowa, ndabakunda, mugire subscribe, mugire amahoro n'amahonda, itekane mu mitima no mu mifuko. SowaStory, murakaza neza mu Burundi, igihugu kitigeze gihemukira ikindi, igihugu c'inzuzi, ibiyaga, imisozi n'ibiyaya, amashamba cimeza, inyamaswa n'abantu b'intwari. SowaStory, murakaza neza.